Musi nkuko kubibona radio ubutumwa bw'amahoro yagendeye ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba aho basanzwe bakora ibitabo imprimerie y'Ikiremba. Ndi kumwe n'usanzwe ariwe agarariye imprimerie kugira ngo atuganirire igene ikora tuba ahantu ndetse tubone umenga hateye ubwoba aha hantu bari. Aha hantu muri ni mu yandikiro y'ibitabo ihingo ry'ibitabo imprimerie Evangelique du Kiremba ikimwe mu bisata bikorera mu ishyamba rya Sepebu. Yego none ko tubona turi ahantu batabona neza ahantu ho hakorerwa iki? Aha hantu ni cumba bita mu kinyamazuru cya mu rurimi rwo hanze mu Gifaransa ni chambre noire. N'ahantu umuco utakwiye atamuco hanze winjira nta dirisha rihari n'ahantu hakorerwa ibintu kanaka bijanye n'amaproduits chimiques bitinya umuco. Iyo twashaka ari mu kanya gatoya tuganirize igene icambere no barikora ndabona kumenga niho batangura gukora bashaka gukora ibitabo ndi batangurira none iyo bikora gute? Hano hantu twakorera ibijanye n'amafilme nico cambere bitangura mu bitabo. Iyo tumaze kuba twateguye ikintu twavyanditse ku mpapuro bisaba ko nk'ibintu twanditse ku mpapuro ibintu wateguye ibintu ku mpapuro kera twakoresha iki kintu bita amafilme. Aya amafilme yaca muri kamera ivyo wanditse ku mpapuro ukabizana ukabifotora ni mashini iyi ni kamera yashobora gufotora ibintu biri ku mpapuro. Ivyo bintu aho wabisize nkano ugaca ushobora guca ushiramo filme ngaha filme kabiri ngaha ugaca ubifotora ugaca umaze kuronka iyo filme kandi filme byari ugomba gukora wakoresha umwanya kanaka ntupfa gushira umwanya wari wose waharuye iminota imashini ica yizina yo nyene automatique uwo mwanya uheze hanyuma washobora guca wogesha filme kugira ibe claire ikore ko udutashe tudakenewe umuti gacikura kuzo bintu gacuyoza aya ni seshware waca wandikira hano utibikumishwa niki kugira vyume waca wugurwa hano umuyaga ukava hanze ukabihuha bukebuke bigaca vyumuka bikava koko twijagiye igero wamaze guheza filme rero waca uzitwara hano hantu muri kino cumba waronse filme wacuza muri iki cumba naho ugaca kuzana izo filme kuri ino meza. Iyi ni imeza bita table lumineuse. Ni table irimo umuco ushobora gukoresha ibintu bita montage kugira ingene ushobora kubitunganya uko biba bikenewe. Izo filme ukazikorera hano kugira ngo uronke ico ugomba kuza gusohora ugaca utegura amapaje y'igitabo yategurira kuri iyi table lumineuse. Hanyuma ico cyariye vya kera rero imashini numerique tugasohora ibintu ku ma ordinateur amafilme kuri ordinateur no bakarorero hano nangwa kubereka nk'iki nico twashoboye gutegura. Iki ni gitabo duheruka gusohora cyo muri Sepebu. Igitabo mubona ko twateguye muri Sepebu Mwana twategura politique sur l'égalité de genre de la Sepebu. Igitabo nk'iki twariko turategura. Izi filme twazaciye muri ordinateur tumaze kuzironka rero naho nyene twaca tugaruka kuri ya table lumineuse kugira dushobore gutunganya izi page dutegura igitabo. Igihe rero tumaze gutegura izi page zose duca tuzana iki kintu kuri ino insolence Anzo wateguye ugacubizana hano ubizanye hano no bakarorero hano turafisseyo ikintu cyo turategura. Iki ni gitabo ubushobozi bw'amasengesho ni gitabo turategura couverture yacu. Hano rero turafisemo ikintu bita plaque. Iyi ni plaque murabona ko ibi bintu biri ngaha byace biza kuri iki kintu bita plaque imeze nk'icuma. Ubu bivuye kuri filme bice biza kwene imeze nk'icuma.
arivyo vyibi vyari kuri filime ubu rero bije kucuma umaze kubironka kucuma rero uca ubikura ngaha ubitwara ngaha n'ubu turafite amaproduit atandukanye dushobora duca tuzana tukaca tusukako iyo plaque ibisa gutya uko mwayibonye plaque izisuku mugabo umaze gushaka kuri produit ica yoza gakora ko ibintu bidakenewe hagacasigara ibintu byonyene bikenewe hasigara ibintu ukeneye kubizoja ku rupapuro ubu rero turaronse plaque duca twitwara ku mashini baranaza gutegura ikintu cyo tacashiriho ku mashini ateye nawe utangura igikorwa ca production nico dushobora gukora hano muri chambre noire iyo chambre noire bisa nuko muri iyi myaka chambre noire itera impinduka kuko nka mu mashini amwe nkizi ntizikora cane n'aya maproduit ntagikora ubu byarahaje ubundi buhinga bwiza dukoresha numerique dukoresha amafilme aciye muri ordinateur twaciye tuva ngaha tuca tugenda kuraba izo mashini aho zisanzwe ziri asanzwe ahagarariye iyo imprimerie yaciye atwigene bikurikira murakoze tugende nkuko mubona rero twamaze gushika hari za mashine turi kumwe n'umwe asanzwe ahagarariye imprimerie akiremba kugira ngo ashishikare akuganirira igene izi mashine zikora kugira ashobore gusohora ibitabo nkuko mubivuze tuvuye muri chambre noire turabonye igikorwa cyitegura muri chambre noire kugira dushore kuronka igitabo ubu rero tuvuye muri chambre noire tugeze ku mashini tugomba gukora ibitabo bisawe ko iyi mashini wabonye impapuro ucushiramo ahazi ni impapuro ushobora kuba wasizemwo ugomba kwandika ko icyo ugomba kwandika wateguye hariya muri chambre noire twabonye yuko hariyo ibintu dutegura by'amafilime bikava kuri filime kaja kuri plaque ubu rero ya plaque turayizanye nino tuzanye hano iyi ya plaque tuvanye muri chambre noire tugomba gushira mu mashini kugira ngo ibivuye kuri plaque bije ku mpapuro iyo plaque tutuyinjiza hano mu mashini ukayitegura neza ukayinstara mu mashini ukayishyiramo hanyuma ugatangura rero kumultiplier cyaye kugwiza ibitabo wifuza ari ibitabo ari ibifuniko cyo kubitabo ugatangura kuzorigwiza n'imashini kugeza igitigiri wifuza gihejeje niki dushobora gukoresha hano rero bikava kuri plaque bigaca bija ku mpapuro ubu rero duhejeje kubyandika ku mpapuro bica bisaba ko tuja ku mashini yindi ibizinga uko tuba twagize ibintu binini duca tubitwara rero ku mashini nayo iza kuzinga ivyo bitabo nibaza ko iyi mashini yandika ari ivyo bikora turahejeje kubona imashini yandika ibivuye hahandi muri ya chambre noire reka rero aca bandanya atwereka iyi mashini nayo ikurikira iki kibandanya gukora mashini yamaze kuvyandika ivyanditse murabona nk'ivyo yanditse ng'ivyo murabibona nk'ubu yanditse nk'indirimbo iyi mashini rero igerageza kuzinga ko igitabo kiba kizinze uko impapuro zikurikirana iyi mashini rero ni imashini idasanzwe izinga uko uyibwiye ifise inzira zine zo kuzinga irashoboye kuzingamo kabiri gusa irashoboye kuzingamo kane irashoboye kuzingamo 8 ni imashini uriko urakora rero ni imashini ikoreshwa n'abantu babiri ntushobora gukora uri wenyene ngo bikunde uriya ariko arazinga uriya mufasiri mu ntara rije ariko arazinga yuko biza neza kandi biri mu rutonde rero ni imashini bariko barakora umwe wese ateze uriya arazinga akabona izo azinga ko biri ku rutonde n'uyu nawe nyene akongera akabona ko biri ku rutonde ni research uyakurikirana uriya nawe ariko ararungika impapuro mashini rero ikoreshwa abantu babiri bivuye ibyo ugomba kuzinga arawuzingamwo kabiri uzingamwo kane hano ukazingamwo 8 nico mashini ikora nico ikibika imashini ziracariho kandi zifise ibikorwa byinshi bitandukanye mwarino ihinguriro n'iyandikiro ry'ibitabo rya hano ikiremba iyi mashini yafushikiriye ikora ikiga mufasi nkuko mwabibonye duhejeje kuzinga iki gitabo catuzana hano tukaca bashirako igashiramo ubwuma nkuko ubibona bakabarambika bose baba batonze bakarambikako
bigaca bisohokera harya bikavaho tubitwara hariya uhimbura umunota wa nyuma igitabo kikaba kirakwiye. Iyi mashini muti ishiramwo ivyuma, mbega umuntu ashobora gusamara agasanga intoke ziwe nazo zinjiyemwo ivyuma? Oya, ndashobora gusamara kuko bose biba bitegekanijwe ukuntu babishirako ikakira ico uyihaye ikakigusohorera igashira kuri reception, igitabo kimeze neza cane kiri mu bwuma. Irya mashini tuvuye ko yakorera ko abantu babiri, iyi nayo ikorera ko abantu bangahe? Ishobora gukorera ko abantu 5, umwe aja kuri reception abandi bagatonda hano ubundi akaja hajya akahonyora ku muriro kugira ngo igitabo kigende neza. Mu gihe ari benshi canke ari bake nkuko mubibona hajya hariho akantu bahonyorako hanyuma umuriro ukaca ugenda neza kubera bose batonze. Turi imbere y'indi mashine tubona imeze ukuntu nkuko ubibona, hariho rero uyikorako nawe yagira ngo atubwire uko imashini ikora. koze ego nkuko musanzwe mubibona, iyi mashini ni imwe mu mashini zikorera ngaha muri iyandikiro. Iyo mashini ikora ibijyanye no kuringaniza, guhimbura igitabo kakigira neza kugira ngo gishobore kuguruka uko bitegekanijwe. Cavuye mu mashini, canditswe, cagiyemo ubwuma, caheze tugeze ku ntambwe ya nyuma yo gusohora igitabo. Iyi mashini ridufasha mu kuringaniza ku mpande kugira ngo igitabo gice gisohoka kimeze neza gishobora kuguruka. Iyi ni ko kazi iyi mashini ikora. Turabandanya nkuko uri kurabikurikirana kubona ingene bya bikoresho byo muri imprimeri muri rya hinguriro ry'ibitabo bikora. Hariho imashine tugeze ko, reka dusabe bongere badusigurire ikikora. Mugize neza cyane, twatuheje kubona imashini ishiramo ubwuma kandi twabonye ko igitabo gisoka kirimo ubwuma gaca kita ku mashini bagayihimbura. Ubu rero tugeze ku gitabo kitajamo ubwuma, igitabo usanga kitarimo ubwuma ngo usanga kirafatanye neza. Ni igitabo kijamo kore ubwome kugira igitabo gishobora gufata neza. Ico gitabo rero, ico gitabo kiboneke hano turafise abakozi 5 babizobereye babitahura, barifise abantu bari ku mashini. Uriya mushinga ntarigomba dushirimo ibitabo gatoya, murashobora kubona nk'imashini ndadomumvira yatanguye no guhinda. Imashini bigiye amashe, hanyuma itanguye rero uriya ashizemo igitabo kigaca kiza, uyu mupfasoni nawe agashobora guca yakira ico gitabo. Noba cishizemo gatoya kumire mukabibona ngene bavyakiye. Ugende utabe igitabo rero kiraje ngaha ku meza rero. Igitabo kije ku meza acakigira neza, akaguma gifashe neza, akagira nyine kugira kigume gihagaze neza, kagiyemo kore kiracakanye. Rero gishize ngaha uyu murabona afite igitambara rero, acagerageza gukora ku tuntu twagiye ko tudukore, akagifatanya neza kugira kore ntiyabisanzara hadakenewe, akagihanagura neza, igitabo cyagisohoka kimeze neza. Rero igitabo kimaze guhera neza, aba bantu bagize ibitabo neza bagize neza ahantu twokwita ku mugongo kuri do, baca bakigira neza bagaca babitanga ahantu bikamara nk'amasaha 2, 3, 5 bipanze neza biringaniye neza. Muri ico gihe tudushiramo ikintu hejuru twabipanze gifise uburemerezi bwinshi kugira igitabo cegerane neza. Igitabo kimaze kuboneka rero tugikura aho twabipanze bigaca bigaruka kuri ya mashini n'ubu ihimbura, bagaca bagihimbura neza kigaca gishobora kuba igitabo. Rero iyi mashini inywanisha abantu n'abatavugana bashobora guca birirwa baravuga ko nk'iyo dukora nk'ibitabo bishika nk'igihumbi ku munsi, twirirwa turi ngaha, bariya bakora hajya abandi abantu 3, aha 3, urumva abantu 6 bagaca bakora baganira bavugana bagirane, ariko imashini iri kwirabandanya. Batusanga rero barashobora gukora ibitabo byinshi. Rero abantu bakorera ngaha n'abantu bafitaniye ubumwe, kuko nimwe ushobora gukora mwirigwane mudashobora ko muganira, nitwo mwahora mupfa usanga duhereye aho umunsi. Mwakoze. Mbega muba mukora ibitabo bigaye ku munsi?
iyo turiko turakorera ngaha dukoze neza turakora nk'igihumbi n'igihumbi n'amajana abiri dukoresha imashini. Hanyuma iyo dukoresha iriya mashini ishyiramo ubwuma naho turashobora gukora n'ibihumbi 3 ku munsi turiko turayikoresha. Rero nk'iyo twakoze neza nk'indirimbo tuvuye nk'akarore turashobora kuronka umunsi indirimbo twazikoze neza twazinze turashobora gukorera nk'igihumbi naho nyene cya 2,000. Impapuro musanzwe muzironka vyoroshe canke? Impapuro nizo turazigura turagenda mu badandaza cyane cyane tuzikura i Bujumbura ndetse nizo zizi mubona ziri hano, izi nizo twashobora kugura zikorera muri Bumaki niyo twashobora kuzikura i Bujumbura. Turabona impapuro zipangapanze ngaha, mwoshobora kutubwira ingene mushobora kuzegeranya zikavamo igitabo? Musanzwe zivuye hariya bazingira umuntu duca tuzana baratangura bagapanga muri ivyo bisanduku inomero ku yindi kugira ngo ntizicangane. Hanyuma rero mu gihe tugomba kugira assemblage umuntu rero agaca azana tugapanga neza tukaraba kugira ngo ntituhave ducanga inomero. Ico kintu turaciyubara koko rwose kugira ngo ntituhave ducanga inomero. Nuko rero niko bigenda umuntu agaca aba amaso akagaba kugira ngo ntituhave tuvyonona. Mwakoze. Namwungane gatoya cyane. Ni igikorwa gisaba yuko mu mutwe uba tutashwanye mu rugo, uzunezerewe, uzufise amahoro, kuko iyo ubikoze utari neza mu mutima no mu mutwe usanga ibitabo vyononekaye. Urashobora gusanga nimero wacu utsi nimero canke nimero idakurikirana n'iyindi, ariko igihe mu mutwe ari huri usanga bitonze neza. Kandi uriko urakora iki gikorwa rero ubu rero hageze ahantu n'abamukunda n'abamugize ntawe yaga n'uwundi, kuko ugiye gusamara ukayaga n'uwundi uzusanga wacuritse izo ari kuragira. Naha rero ntabwo zo gukundana biba biri ngaha, umwe wese agira hiwe wakorera uwundi hiwe wakorera kandi akagaba kugira ngo ntihave agirane yonona igitabo, kuko urumwe aracuritse nimero imwe igitabo cyose kiba gipfuye. Ni ahantu ho kwiyubara rero turakorera aho hantu. Icyo no kumwunganira. Turabona ko mu bitabo mukora hariho ivy'impapuro nkeya n'ivy'impapuro nyinshi. Mbega muba mubikora mu buryo bumwe no muri uko kubipanga mubikora cyo kimwe? Ugize neza ku kibazo bajije. Igitabo rero kija mu bwuma n'igitabo kija mu kore biratandukanye ingene tubipanga. Kuko igitabo kijako kore impapuro ugenda wagerekeranya. Ariko yari igitabo kija mu kore ugenda uragereka ku rundi. Ugereka ku rundi ukaburonse igitabo. Iki ari igitabo ronse. Ariko iyo ari igitabo kija mu bwuma rero ukora gutya. Ugenda winjizamwo ugenda urinjizamwo ukaronka igitabo kubera ubwuma buzoca buja muko. Biratandukanye rero igitabo kija mu kore igitabo kija mu bwuma. Ikija mu kore uragerekanya impapuro, kija mu bwuma nabwo ugenda urinjizamwo mugabo karaba ko nimero ziguma zikurikirana neza. Murakoze. Ntibishika imashini kazima nk'igitabo kiriko kirakorwa kitarasohoka aho muca mubigenza gute? Igitabo y'imashini zimwe turakora igitabo duca duhagarika aho nyene tukeneye ko amataraza ntacononekara turabandanya. Ugize neza iyo amatara imashini zine cyane cyane muri chambre noire niho ibintu bica bihagarara. Wamaze gutangura guprograma iminota amatara agacika hasigaye iminota 2 ico kintu kihagipfuye. Ntushobora guheza ngo bandanye ukora ucawuye gutangura gushasha kuko iminota ari yabayeho none amatara acacika utarashobora gusohora ikintu cyo muri chambre noire uco so gutangura. Ubu hari icyo muhora mutegekanya nko mu gihe amatara ashoboye guturika coca kibafasha kuko bishika amatara akamara nk'umunsi cyangwa iminsi 2 muhora mutegekanya iki kugira ngo ibikorwa byo muri iri hinguriro bibandanye? Mu gihe kirenganye tuba dufise mashini twashobora kuba duca tukoresha, ariko muri iki gihe mashini gikora twama dusenga Imana kumbere tukizigira ko amatara zo kwirirwamwo dusaza dukora mu bikorwa by'Imana by'ijambo ry'Imana. Iminsi yose dutangura ibikorwa dutangura no gusenga.
kandi turonka n'umwanya tukarama n'umufata n'umwanya w'ijambo ry'Imana tugatumira n'umuntu tukaronka umwanya wo gufukama aho hose dupfukama twisengera twiyeza twongera dusengera n'iki gikorwa. Rero dushima Imana ko kenshi igenda dukora ibitangaza tukaronka amatara n'abantu nivyo twategerezwa gukora arivyo badusavye ari amakomane abantu baturonderako ugasanga twikoze umwanya mwiza. Kugeza turakora muri ubwo buryo ariko kandi turafite imigambi yo kutuzorondera imashini y'iwacu moteri kugira dushobore kuronka umuyaga nkuba igihe amatara acitse rishiteze. Turabona ko umukora ibitabo bitandukanye mushobora kubidusigurira ibyo ari byo mukatubwira niyo bica bija n'ingene umuntu avyifuza yoshobora kubironka. Hano muri iyo hingure nko mwavyumvise tugitangwa mugishike hano ni hingure ryitwa Imprimé Valette du Kiremba, iyandikiro ry'ubutumwa bwiza ibitabo byo kwiza ijambo ry'Imana. Hano rero turakora ibitabo bitandukanye by'ukuri nkuko mubibona bafise ibi ni bimwe twonze kwerekana. Turafise ibitabo hano muri ko murabona, turafise kugaruka kwa Yesu ko ndukwiza ubutumwa twumenyesha abantu ko Yesu azogaruka ngene bakwiye kubyitegurira. Turafise igitabo ciza cyane gikundwa mu isi yose mu ndimi zitandukanye citwa Ingenzi kiri mu Kirundi abakristo bakunda gifasha mu Kristo ari mu rugendo aja mu ijuru. Turafise hano umutima w'umuntu n'agatabo kere ni gitabo kere bava mu mutima wa Minane ko bafise umutima w'umuntu kuko birakwiye kumenyekana ngene umutima w'umuntu akwiye kuwurinda ntiyapfe ibintu byose bigiyemwo. Turafise hano n'ishengero rya Pentecote rirafise igitabo c'umubatizo wo mu mazi kuko naho nyine turakwiye ko abantu bamenye umubatizo wo mu mazi niki bigenda gute. Turafise hano Yesu n'agaheta kumenya Yesu twizeye ingene aragaheta muri byose. Turafise hano igitabo umukristo akwiye kumenya ko hari ubushobozi bwo gusenga Imana akaba asenga Imana kuko harimo ubushobozi bw'asenga. Turafise hano kumenya ico Bibiliya yigisha. Bibiliya nafise ico yigisha kino gitabo cyagufasha kumenya inyigisho za Bibiliya. Turafise hano igitabo citwa Akabanga k'umukristo, ni igitabo ciza cyane umuntu wese akwiye gusoma kirimo akabanga k'umukristo yuzuye amahoro n'umunezero. Umukristo mwiza ateza kuba afite amahoro, ateza kuba afite n'umunezero. Izo ni nakaranga k'umukristo. Turafise inyigisho za Bibiliya, ugomba kwiga Bibiliya mu ncamake kigashobora gufasha kwiga Bibiliya. Turafise hano ukuzura. Hano turandika rongo n'agatabo keza cyane gafasha abantu nyene bakwiye kubana buzura. Aha turabona ngo ukuzura kwa Yosefu na bene se ingene bavukana bakwiye kubana bagenda baruzura. Turafise hano igitabo arico ciki mona afise insobanuro ya Bibiliya mu ncamake. Iki kirasobanura Bibiliya yose mu ncamake, kirafasha umuntu mu ncamake kumenya Bibiliya nibigize Bibiliya ni biri muri Bibiliya, butunzi buri muri Bibiliya. Turafise hano kiranga ukwizera. Umuntu Kristo wese akwiye kuba afise ukwizera, akizera Yesu, akizera Imana, akizera mpwemu yera, akizera ko tuzoja mu ijuru twihanye ibyaha. Hano rero turafise igitabo c'indirimbo. Umukristo iyo yihanye, iyo ari mu munezero agirana araririmba. Turafise igitabo gifasha mu mashengero atandukanye uburirimbo bwo guhimbaza Imana. Mu Kirundi turafise n'uririmbo nyimbo za wokovu ruri mu ndirimbo z'igiswahili abakristo bakoresha amashengero yacu. Rero bino bitabo biriho ni bimwe ntitwaje kwerekana byose, ni bimwe mu bitabo biranga cyabikorerwa hano muri no yandikiro kuko ni bitabo byo gukwiza ubutumwa. Iyi ni nzu ni igikoresho kimwe cy'umuvuga butumwa. Uno umuvuga butumwa mu buryo bwanditse ashobora gushika hirya no hino. Turakora amajwi ya Pentecote ayo namwe ibishinga ntaye byinshi, namwe bwo mashaka kwamvusa ibishinga nayo mushaka kubizana kugira tubishire muri ayo majwi kugira bizo gufasha n'abandi hirya no hino. Turashobora no gukora utujuno canke inkuru nziza z'abana. Izo nkuru z'abana turazikunda iyo tuzanditse mu mashengero ziragenda mashengero hanyuma bakaziha abana bayikododimaje. Abana kumbure ntibarakunda gusoma cyane, tugerageza gushaka udushusho tw'abana n'utundi dushusho mugabo turimo ijambo ry'Imana dufise intumbero yuko ubwo mwana turimo hayana torisoma
natosoma iyo nkuru nziza ayitware muhira. Hari usanga umuvyeyi wiwe adakijijwe mugabo agaca abwira ati uwo mwana icyo kintu azanye ndagisome ndakirabe, yabonye ya nkuru nziza agaca yisoma. Twarumvise rero benshi bagiye barakizwa bivuye no ku nkuru nziza abana batwaye mu miryango, umwana akayitwara atayisoma ntaco, mugabo hariya ukazona umuntu ayisomye canke yayiterera ahantu umuntu akayitora akayisoma. Ni muri ubwo buryo rero nizo bitabo dukora. Hari abatwitura rero ati mudukorere ibi bitabo bimeze uku, turakeneye ingenzi, turakeneye indirimbo, turakeneye igitabo kanaka, mu bidukorere turabikeneye, tujya tubitegura muri ubwo buryo. Rero n'iyandikiro rikwiza ubutumwa bwiza, rifasha kuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze. Mbega nk'umuntu yifuza igitabo kimwe muri ibi mukorera hano yoshobora kukironka gute kugira ngo gishobore kumufasha, ko hariho ababa kure yo ngaha byoshobora kugorana ko bahashika? Murakoze cyane. Ubwa mbere nuko hano turanigihe cy'ubuhinga bwa none bwamaze gutera imbere, arashobora kudutelefona ati genda guma muzodukorera ibitabo cyenda kene igitabo kimwe no kigurira hehe. Turafite nimero ngaha dushaka kuturonka ko inimero 76 amajana 744 amajana 496. Muturonde kuri iyo nimero murashobora kuturonka, canke 69 amajana 577 amajana 322. Kuri iyo nimero murashobora kuturonka. None ibitabo byacu muti twobibona hehe? Turi nka kure mu yindi ntara, hari abantu bagira amakomande cyangwa badusanga twakoreye ibitabo byinshi by'uburyo butandukanye. Nka librairie ya Sepebu ni imwe mu nzu dukorana idushorera canke isaba ibitabo byinshi ngaha ngo tuyikorere. Ivyo bitabo nk'ibi byose tuvuze muri iyo nzu murashobora kubisangaho, mugashobora guca mubigoraho. Mugabo birashobora gusika ko ari umuntu agiye ati naje nkeneye komande nini ya cyane, ari nka librairie kanaka, ari nk'ishengero kanaka, bakavuga ati muradukorera ibitabo bingana uku. Badashinzwe kuza kugura kimwe kimwe, aho badandariza kimwe kimwe, ati tugomba tugire komande yiwacu niniya. Baca baturondera kuri iyo nimero, tuja tuvugana, bagaca baza ngaha tugasinyana amasezerano ingene tubategurira ingene bazogenda. Murakoze. Nagomba ndakubaze iyi imprimeri turabona ko iteye imbere cyane, mbe iyo yatanguye ryari? Iyi imprimeri yatanguye hano Ikiremba mu mwaka w'1979. Itanguzwa na missionnaire bari bazanye ubutumwa mu Burundi b'Abasweda, niwe watanguje no imprimeri. Iyo imprimeri ntiyatanguriye hano, sindi mudukundiye twobereka akazu imprimeri yashobora kubitanguriyemo. Niyatanguriye hano, imaze kubona ko imaze kwaguka ikaronka amamashini, yahavuye ikiza kubaca bubaka runo ruganda hano bavuye muri ako kazi. Iri yandikiro ry'ibitabo turisanze neza na neza impande y'urusengero, rifatana gute nivuga butumwa mu gihugu eka no mu makungu? Neza cyane, mwiza neza kubaza ico kibazo. Iri yandikiro nko twavuze ryatumujwe na missionnaire ba Sweda, bagomba kuvuga ubutumwa mu buryo bw'ivyanditswe. Bagitangura hano barakora amajwi ari mu bishinga nta by'abantu bakize indwara, bakize ibyaha bihanye, bavuye mu boregwe, mu busamba no mu bindi byaha byinshi, bakabyandika mu kaseti, mu dutabo, bagaca bagiye bakwiragira mu Burundi, bagaca mu masoko, bagaca ahantu mu buguriro, bagaca ahantu mu nywero, bagatanga bateye uzi gusoma dogenda asome, bakabahereza bagaca birenganira. Ico gihe rero byarafashije gose, abantu barihana kubihereye aho, abantu barakizwa bihereye aho, bacaje bababwira cagenda mu nsengero bakabakurikirana. Rero bagiye bavuga ubutumwa muri ubwo buryo abantu bagenda bakizwa bivuye hehe, ko abantu bagenda barabitanga hirya no hino. Hanyuma kandi ikindi naco, ico gihe Sweda yari ifise umuvyoro udasanzwe wo kuvuga ubutumwa mu vyanditswe. Baregeranya amahera hariya, bagaca baza bagakoresha ati kora 1000 c'ijwi muco mu kwiragira amashengero mu bitange kuduhera duke cyane kugira abantu babikunde. Sweda igacigira amahera itanze kugura impapuro, amahera itanze y'igitoro, amahera itanze y'abakozi bazobikora, amahera itanze y'abantu bazogenda bagirane bazofasha kugira ngo ico gikwa gikoreke, abantu bihane bafise intumbero z'uko abantu bakugirana bihana.
Sweden rero hari abantu bitanze muri uwo muhamagaro bagatanga uburyo bwabo, bagakora ijwi, bagakora inkuru nziza kugira bazogenda barabitanga ku mabarabara. Ntibabanza kuraba ngo ujya n'umuki wo babonye wese baramuhata kandi ho gasoma. Aha hariho n'abandi baca baja mu maprizo bagatwara inkuru nziza, badatwara udutabo bakatutanga mu maprizo, bakagenda mu bitaro bakabitanga, mu mashuri mu gwaruka bagatanga kugira ngo abantu bagende barakiza. Kandi byafashije benshi barihana, dufite ibishingano byinshi by'abantu benshi bakize muri ubwo buryo. Rero no muri iki gihe nubwo tutabitaja kure cyane, tudashika kure cyane, no bica bija mu maribreri, mu mashengero, ibitabo tubisangayo abantu bikeneye, abakristo babikeneye n'abatarakizwa bakabironka. Aho muno munsi hoboneka umugira neza avuga ati je ngo mashigikire ivuga butumwa biciye mu yandikwa y'ibitabo no mu kubikwiragiza, aje mwakira. Twomwakira cyane gose, ndetse no mu byo tutegekanya turategekanya ko dukwiye kunga gufurura mu gwaruka rukamenya gusoma ijambo ry'Imana, kuko no munsi haje ibindi basoma bakaja mu Facebook, baja mu WhatsApp, bakaja mu biki, ugasanga bariko barondera ibintu atacu bibafasha mu buryo bw'imwema. Mu mitima ugasanga abana barononekara, ariko twagomba yuko nk'ubuturonse wo dushigikira ko twoshika no mu mashuri, mu makoleje, mu marise, mu universite, ibitabo bikinjirayo, abantu bagakunda gusoma, bikaja hariya mu mihana n'abatarakizwa bakabibona kugira ngo abakizwe, kuko ico gikoka kiracakenewe gose. Uravye biko biraza bidafasha imitima, ahubwo tuba dukwiye gufurura gose igikoka gishigikirwa, habonetse abantu bakora muri ubwo buryo bizodufasha. Murakoze cyane. Murakoze.